mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turabahaye ikaze mwese inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso. Uyu ni wa mwanya wa rwarukurikirane rw'intahe z'abacitse ku icumu ndetse nabiboneye amaso mu yandi ho nyabwoko ryakorewe abatutsi. Muri iyi ndwi tugira tubashikirize ivyo twashikirijwe n'umunyeshuri yarokotse kuri lycée Kibimba, aho hakaba hari muri Gitugutu 93. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Reka dutege yompi uyu mucika cumu. Amahoro neza, muraho murakomeye. Jewe ndi umuntu yacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye muri lycée yo mu Kibimba mu 1993. Ego sishimye kwivuga izina, sishimye nuko ijwi ryanje ryo kumvikana, ariko ndafise intahe ikomeye cyane ku bwicanyi novuga ko ihonyabwoko ryabaye ku banyeshure biga muri lycée yo mu Kibimba mu 1993. Ego intahe yanje rero iza kuvuga ibintu mu bice bitatu, ingene ibintu vyagenze. Ubwa mbere ndaza kuvuga ingene hari hameze mu gihe haba amatora yo mu kwezi kwa gatandatu, aho batora umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior. Ingene ibintu vyari bimeze, situation yari ihari, ingene icuka kitari kimeze neza. Hama ubwa kabiri ndaza kuvuga kuvyerekeye dusubiye ku ishure mu mwaka w'ishure watangura mu 1993 uhera mu 1994. Hama ndaza kuvuga ivyabaye ku munsi w'itariki 21 ukwezi kw'icumi 1993. Hama ndaza kuvuga n'ivyabaye bukeye itariki 22. Ego nza kubivuga rero mu bice bitatu. Rero vyari bimeze gute mu kwezi kwa gatandatu 1993 bahejeje gutora umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior. Jewe sinari nkuze cyane, niga mu mwaka w'umunani ico gihe, ariko narashobora kubona nkabona ibiko biraba, tukaganira n'abandi tukabibona. Ndibuka ko ico gihe habaye manifestation y'umunezero yuko umuperezida Melchior Ndadaye yashoboye gutorwa. Ndibuka ko baciye munsi y'amadoktoire yacu bavuga ati muze musubire, muze mumukoreko, hari ico muzobona. Ndibuka ko banateye n'amabuye ku nzu y'umudirektere wacu yitwa Manase. Ego hari icuka nticari kimeze neza muri ico gihe. Twariko turitegurira ibibazo, dusozera ibibazo vy'umwaka co tuja mu buruhuko. Ndibuka ko bitari bimeze neza, warabona ko hariho klima itameze neza hagati mu banyagihugu, manifestation n'ibiki. Ego nuko vyari bimeze muri ico gihe rero. Ego hama mu kwezi kw'icenda twaratanga umwaka w'ishure w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ushira umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane. Muri ico gihe rero twasanze vyarahindutse. Twasanze uwahora ari umuyobozi Manase baramukuye bamusubiriza directeur wajeje ivyigwa. Umva twasanze rero witwa Firme ariwe ari directeur. Turatanga umwaka w'ishure, hama mu kwezi kw'icumi tariki 21 niho mu gatondo twe twazindukiye muri etude nk'uko bisanzwe 6h du matin. Hama twumva ngo Ndadaye bamwishe, ngo amaradiyo yose yugawe, vyose bumva. Ariko Firmato rero uwo mudirektere wacu acazinduka akaza aratora abanyeshuri mu mashure bavuganira hanze imbere y'ishure. Ibintu ntivyari bwashuhe, ibintu ntivyari bwakare. Nko mu masaa tatu dusohotse mu masaa 4 dusohotse muri recreation, niho twumva ko hari abigisha babiri batwaye. Tubibwiwe n'abanyeshuri bari bagiye muri siporo, kubera hariho muri abo bigisha babiri hariho umwigisha yatanga siporo. Twese rero turasohoka, haca haraba alerte. Turavye hakurya tukabona mu Rutegama ari induru
kuko uhagaze muri ise mu kibimba warabona hakurya mu rutegama niho rero hacaba alerte generale hacaba amaseparation abahutu kwabo abatutsi kwabo hama rero abatutsi bo muri superiere twigana baca baratangura baratworganiza baravuga bati rero tubigenze gutya genda mwambare tenue de sport mwambare imipira y'imbeho hama mugende muri refectoire mufungure ahumva byari byo kurya bya saa sita turagenda turafungura hama mu nyuma baca baratubwira ati rero dufate inzira mu mahoro no mu mutekano tugende tugana ibarabara rija imwaro twese tugire mu kigwi kimwe turafata inzira turaja imwaro dufata inzira ija imwaro hama dushitse mw'ibarabara niho badutegera rero basi imipanga ibihiri ibintu byose imbugita ibiki badutegera ati subira inyuma mugiye hehe aho rero niho haciye haba gutandukana hagati yacu hari abashoboye kugenda barabandanya biruka bafata inzira ija imwaro hariho ababandanje biruka baca mw'ibarabara abo nibo bafashe ubwa mbere bakabatwara muri rya sitasiyo kw'ibubu kubaturira je rero nari mu mugwi wirutse uja munsi y'ibarabara niwo nagiye mumva twe twagumye tunyegeza mu biti n'ibiki je rero nari kumwe n'umuntu ico gihe yari umuyobozi ajejwe ivy'indero vy'indero yari umuyobozi ajejwe ivy'indero ivyigwa plutôt hama duca munsi y'ibarabara turiruka muri ico gihe rero twariko twiruka duca munsi y'ibarabara nyene yarokotse kw'icumu kubera yinyegeje munsi y'igiti kuko wowe iyo bamubona ntibari kumuraza kuko bavuga ko ari we yatugumuye aho certain moment ntitwagiriye ubuhungiro kuko urumva twahavuye dufashwe badusubije kw'ishure baca batwugaranira muri salle de professeur muri salle de professeur niho batwugaraniye hama rero turamara umwanya utari mutoya muri iyo salle de profe kw'ishure vers ma 17h 16h entre 17h et 16h niho baza bakatubomorera ko iyo salle de profe baca dutwara kw'ibubu bavuga ati nimuhoge tubatware iyo abandi bari donc iyo abandi bagiye kubaturirira baradutwara dushitse ku nkengera y'ibarabara ry'ikaburimbo dusanga hari abantu benshi cyane baje kudutegera bafise imipanga bafise iki sinababwira ingene ivyo bintu vyari bimeze rero twebwe baca bavuga ati mwebwe inzu bijya duturiramwo abantu yuzuye mwebwe rero tugire tubatemagurire ngaha barafata baragatemagura baterera mw'ikanivo mu kugira baguhohoshe baguterera mw'ikanivo iri impande juste y'ibarabara ry'ikaburimbo rijya rija igitega barabatemaguramo babatera mw'ikanivo abandi batera je bageze kuntema ko barantevye mu mutwe barankubita n'ibihiri bitari bikeya ndibuka ko bacavuga ngo hoshi numva nirukira munsi y'ibarabara banyirukanganira munsi y'ibarabara ry'ikaburimbo ndiruka ngeze imbere gatoya niho baca bampagaritse ndavuga nti none ndabigenze gute aho nariko ndavirirana amaraso mu mutwe bampagaritse sinzi ni Imana ngira yashatse kunkiza baca ngo we na Maki ndababwira nti je ndi umutukazi misanzwe mama wanje niwe ari umututsikazi baca barambaza ngo uva hehe ndababwira nti jewe mva ahantu avuze mu Kirinzi kuko aho ku Kirinzi hari inshuti ya papa uwo mugabo acambwira ngo umugore wanje ngo ava ngo mu Kirinzi wumva yumvise umenga mva iwabo w'umugore wiwe ngo tugende muhira ngo niyakumenya ngo azoba ari amahoro uwo mugabo abagabo babiri baca barantwara muhira iwabo uwo mugabo vrema arabajata arampa umupira ndashyira mu mutwe aho nariko ndavirirana ariko ashitse muhira iwe aho urumva yari mw'ijoro mu masaha moya saa mbiri ijoro umugore wiwe aca aragangura ati uzanye umugore ngaha anya aho urumva nari nkiri umwana mutoya
uwo mugore ngo urazi ikibi cy'abatutsi urazi nyine tugiye kuvoma bonona amazi bagatereramo impuzu mu mazi ibintu nyine bitagira ifatiro ariko nko mu masaha ndagumaho nakiriwe nabi naviriranye mu mutwe nabaye nabi hama nko mu masaha yine y'ijoro niho twumva abasoda barashe abasoda bararasa hamwe bari bampaye indaro rero muri iryo joro baca bahanta jenyine barahunga bukeye mu gatondo niho nasanga aho hantu hari umunyokuru se w'uwo papa yantwaye iwe nawe ntiyashaka guhunga nce dusigarana nawe aca arambwira ati umva mwana ntugire ubwoba je ndazi yuko abatutsi bakoreye ikiza abana banje bibubanza bamerewe nabi urumva bwari bukeye rero aho yari umunsi bukeye itariki 22 z'ukwezi kw'icumi mu nyuma rero mpeza ndababwira ingene byagenze itariki 22 ku itariki 22 urumva je nari ngaho muri urwo rugo ndi kumwe n'uwo munyokuru nkumva saa 4 saa 5 niho naza mbona abahungu babiri biga kuri lise y'abahutu biga kuri lise yo mu Kibimba bashitse muri uwo muhana je nari bashitse baca barambwira ati barababeshe hajya mwari mugiye hehe tihogi tukujane rero kuri hopitale y'abandi bari nije muwamukoze umva naririra ingene mva ngaho hantu ko narimvye mbebasha ngende nca hehe nindagenda ngwa mu ruzi simenye niyonja ariko urumva abo bahungu nababonye nk'imana baca barantwara rero ku bitaro byo mu Kibimba wa munyokuru ndamusezera neza kuko yari yambereye umumarayika barantwara bafashe turagenda turashika no ku bitaro byo mu Kibimba dushitse ku bitaro byo mu Kibimba rero cisanga hari abantu bari barahiye batokombeye bagiye baraza kamwe kuri ivyo bitaro abatemaguwe abagize iki hariho n'abari bitwa ko bakomeye buhoro buhoro umva baciye baza ngaho kumbe mu nyuma ntiho twumva ko bariko baratwegeranya kugira baze gusubira kuduhohosha mw'ijoro ry'itariki 22 urumva turirirwaho je ntibari bagishobora kunshona mu mutwe kubera hari hameze ukuntu hama abandi baragerageza kubavura ariko urumva nta n'abaganga bari bahari turagumaho mw'ijoro nko mu masaha 3 aho urumva hari ku munsi wa gatanu nko mu masaha 3 niho twumva abasoda bari kuri tehe iri hafi ya lise Kibimba hafi ya hopitale tuca turavuga ati umviriza rero turabwira umwe yari yitwa ko akomeye arandara buhoro buhoro aragenda arabwira abasoda ati burya rero hari abanyeshuri bacitse ku icumu bari ngaha kuri hopitale umva abasoda baca baragerageza kuduproteja uwo munsi ntibahavuye numva wa mugambi wabo twari twumvise ko bagomba kuza kuduhohosha ntiwabaye ugishika umva abasoda bari bahashitse hama turaba ngaho mu buzima butoroshe hariho abamerewe nabi vrema bahiye batokombeye bukeye ku munsi wa gatandatu itariki 23 abasoda rero baciye badesida ko batwuriza amakamyo yabo bakadutwara imwaro baraducanye ku ishure turaba ko ari ibyo twotora by'iwacu turagerageza kwinjiza abo bari bahiye mu makamyo hamba turabatwara turagenda no n'imwaro dushitse imwaro rero urumva naho ntibyari byoroshe hari abantu bagerageje kutwakira bafite amamangazini hajya kuri centre baradushiramwo hama bafite imiryango yabo hafi bakajayo canke ugasanga hariho n'abandi bantu mu miryango itandukanye batwakiriye ego je rero umuntu aharira ku bwicanyi butabaye canke butari bwateguwe sindamwumva kandi sindamutahura kuko turavye ingene iyo mipanga yaciye isohoka mu munsi umwe turavye ingene abantu bari biteguye no kuvuga ubwicanyi vraiment bwari bwateguwe iyo jenoside yari yateguwe je ndabihamya ndavye ko nayibonye
naho imana yakinze ntibimere nk'uko ntibishike ku rwego bashaka ko bishikako. Ego rero murakoze cyane, nuko je nabibayemwo. Imana yarakoze kuturokora bamwe bamwe, hari abasigaye ari bimuga, hariho abitavye Imana vrema Imana ibakire, bitavye Imana ari abana bato cane, n'abayobozi bacu batwitangiye, nivyo. Radio Kirimoso isoko ry'ukuri. Turashimiye cyane uyu mushikacumu, twongera tunashimira abamaze kuduha intahe zabo, tubasaba imbabazi kuba tutarashobora kuzishikiriza. Tukaba tubamenyesheje ko ari ururaye mugabo atari urusivye. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Tubikebanuye dukengurukira mwese mwakurikiye ikiganiro cacu, naho ubutaha tugira Uburundi buziriho nyabwoko. Murakoze. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Kirimoso.